mu nama y'Kinshasa ubu ngubu bagashinga ngo n'abaminisitiri runaka na runaka ngo nimwe mugiye kubikora gutese bazabikora batese kubikora muzabarwanya bazabikora batese niba bitaye ahangaha uko bavuga ko aribo bafite ubugenzuzi bw'ikirere ni ukuvuga ubugenzuzi bw'uburyo indege zigwa n'uburyo ziguruka nk'igihugu nibo basaba umuryango mpuzamahanga w'ibigendera mu kirere International Society of Civil Aviation urumva nk'igihugu nicyo kivugana nabo mwebwe mukaba mufite ubugenzuzi bw'ikibuga rero yego mu rwego rw'imbaraga za gisirikare tuzafatanya twese hamwe turebe uko dutunganya igihugu cyacu tucyubake. Oscar Barinda umuvugizi w'inyeshyamba za M23 tukiri muri Kongo haranavugwa inkuru y'impfu z'abantu 32 baguye mu kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bw'umuringa na cobalt. Iki kirombe cyarindimukiye mu karere ka Murondo mu cyumweru gishize mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Impanuka nk'izi zikunze kuvugwa cyane muri Kongo ahabarirwa abantu bashobora kugera kuri miliyoni 2 bacukura ku buryo butemewe n'amategeko. Inkuru ya Siriake muhawe nayo muri Nairobi. Amakuru ava muri ako karere havuga ko abo bantu bapfuye bazira imishamirano yabaye hagati y'abasirikare bacungera ibirombwe n'abanyagihugu bato bato bahakorera. Bivugwa ko abasirikare bahavuye barekura urudavagirwa rw'amasasu mu ntumbero yo kugerageza gushwiragiza abo banyagihugu bituma haba umusunikano no gucanacana ko bamwe batibukira mu birombwe mu kivunga. Benshi mu bazize ubuzima n'abacukura ubutare bakoresheje ubuhinga bubayabaye. Avuga kuri iryo sanganya kuri uyu w'Imana umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu mu ntara ya Lualaba Roy Kaumba Mayonde yavuze ko hambavu yuko bibujijwe kwinjira muri ako gace kubera imvura nyinshi n'ibyago byuko hashobora kuba irindimuka ry'umusozi abacukura ubutare batemewe n'amategeko bacishije habo binjira mu birombwe. Abandanya avuga ko kujabuka mu buryo bwihuse cyane bw'abacukura ubutare kwatumye haba isenyuka ry'ikiraro c'ifata kibanza cyari cyashizweho kugira bashobore kurengana agace kari katewe n'imyuzure. Ubutegetsi buvuga ko gushika ubu ibiziga by'abantu 32 ari byo bimaze gutorwa mu gihe ibikorwa by'ubutabazi no kurondera ababuriwe irengero bikibandanya. Ifoto zihanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi zerekana ibiziga by'abacukura ubutare byatowe mu kibanza cyabereyemo iryo sanganya abanyagihugu bo mu micungararo bariko barabiraba bajumarariwe. Mu itangazo ubutegetsi butera kamo abacukura ubutare bakoresheje uburyo bubayabaye kwidukira inyigisho za leta zijanye n'urudandazwa rushingiye ku burimyi mu ntumbero yo kwirinda kwita mu kaga ko kwinjira mu birombwe bacukura ubutare hadakurikijwe amategeko. Amasanganya nk'aya arakunze kuba muri ico gihugu gifise ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro abantu bari hagati y'imiliyoni n'igice na 2 bimba ubutare butandukanye hadakurikijwe amategeko. Siriake Muhaunayo BBC Gahuzamuryango i Nairobi. Iyo nkuru tugere ku isaha zibiri minota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza urayumva no kuri Kisura FM muri Uganda, kuri BBC Gahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turakomeza tujya mu Bubiligi. Ni Prudence Ngiyumva. Duhera muri Tanzania ariko aho uyu munsi Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje abagize guverinoma ye. Muri iyo guverinoma harimo n'umukobwa we n'umukwe we. Ibi byakomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihugu mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Inkuru dukesha mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa. Ishyirwa ry'umukobwa wa Perezida Samia Wanu Hafidh wagizwe minisitiri wungirije ushinzwe uburezi ndetse n'ishyirwa ry'umukwe we Mohamed Mchegerwa wagizwe minisitiri w'ubuzima ryakuruye impaka nyinshi muri Rwanda. Itangazwa rya guverinoma nshya rije mu gihe Perezida Samia yashyizeho komisiyo yo gukora iperereza ku mvururu zakurikiye icyumweru cy'amatora. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'amashyirahamwe arengera ikiremwamuntu avuga ko abantu amagana bishwe n'inzego z'umutekano, bikaba bivugwa ko imirambo yajyanywe ahantu hatazwi. Abategetsi ba Tanzania ntibaragira imibare batangaza ku bishwe cyangwa bakomeretse. Perezida Samia Suluhu Hassan yatangajwe ko ariwe watsinze amatora n'amajwi 98%, amajwi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko atesha agaciro demokarasi. Tugeno naho mu majyepfo y'igihugu cy'Ububiligi mu mujyi wa Charleroi hamaze gushingwa ikigo
ndangamuco cy'abarundi. Abashinze iki kigo bavuga ko cyabaye umugozi wunga ubumwe bw'abarundi baba mu Bubiligi ngo kikabahuriza hamwe mu gusangira imico, imbyino n'ibiribwa by'ikirundi. Icyo kigo kandi ngo cyigishirizwamo n'ururimi rw'ikirundi ndetse n'amateka y'igihugu. Alain Majesté Barenga agiye kureba uko byifashe, adutegurira inkuru ikurikira. Urwo rurimbo ruhayagiza igihugu cy'u Burundi ruko rusamiranira mu gisagara ca Charleroi mu majepfo y'Ububiligi, ahari ikigo ndangamico c'abarundi mu Bubiligi. Ni ku munsi w'umwaramo benshi bita weekend mu Congereza. Abo baruririmba n'abarundi bava mu bihugu bitandukanye y'Ububiligi bahurira hamwe muri ico kibanza. Ubu vyabaye nk'umugenzo mu gutangura ibikorwa n'ibiteramo bihabera. Ico kigo cashinzwe mu ntango z'uno mwaka turimwe wa 2025 n'umuryango wa Philippe Niyongabo n'umugore wiwe Imeride Nyabenda. Barenze imyaka 60. Ikibanza cagutse kirenza imetero kwadrati 150, kiri mu itongo bwite ry'uwo muryango. Kiraba n'ikibanza c'amanama. Abakuze n'abato bunganwe zitandukanye barahahurira mu biteramo by'akaranga, aho basangira umurisho w'ingoma nka simbyino kavukire gusa, kuko kuva ico kibanza gishinzwe kiratunganye n'ibitaramo by'umuziki wa none, aho kinamaze gutumira n'abaririmbyi b'abarundi barenga 5 harimo n'abavuye mu Burundi. Aha twavuga nka Big Farias, Dramati, baheruka no gutumira umuririmbyi bagiranwa mu Burundi Jean Pierre Nimbona batazira Kidumu, yakoranije abarenga amajana muri ico kibanza, aho imwe mu ndirimbo ziwe za kera urishe rwashitse kunyota abatari bake. Imeride Nyabenda yafatanije n'umugabo wiwe mu gushinga ico kigo, avuga ko intumbero kwari gukoresha umuco mu kurwanya amacakubiri yari yatse indaro mu Barundi bo mu Bubiligi. Dushaka yuko abarundi bose bo mu Bubiligi bahose mu Budagi baze tuinamane tuje hamwe dukomeze akaranga kacu guhuza abarundi. Turafise danse culturelle, ingoma, abadanseze n'ibigiteramo twese. Jean de Dieu Ndikuriyo arongoye ishirahamwe ry'abarundi ba mu gisagara ca Charleroi aho ico kigo giherereye, avuga ko catumye abarundi bamenya ko ico bapfana kiruta ico bapfa. Biradushimisha cyane kubera ko twarezwe mu Burundi tugashika ngaha mu mahanga, ntitwabitaye ko kubera dushitse mu mahanga. Icyo turakora ngaha biratwerekana neza ko akaranga identite twaje dukura iwacu tuyibandanya ngaha mu mahanga. Rero biradushimisha cyane kubera ibyo tumaze gushika kuno munsi twabishitse ko kubera ako karanga kwigishwa n'abasokuru ko gukunda bene wacu abanyagihugu no munsi turiko turabikora kandi tukabikora twese turi hamwe. Biradushimisha cyane. Eka n'abateramira bavuga ko naho baba mu mahanga bafise imico n'imigenzo bategezwa kubungabunga. Harimo ababyeyi badukuriye, harimo